Yes, my people from Star TV. Turabarundi nyene iyo bayita vlog. Aha. Ariko tugeze mu ibarabara ryiza aho twaciye ntago baraharangiza. Turi mu ngendesho twerekereza ahantu bita Makamba mu mabanda. Ari ubugari bwa bududu ni buvi ni Makamba. Ahantu bita mu Kayogoro. Bududu no bukoko. Bududu urabuzi se? Bududu no mu bihano. Oya, waburi mu bunyundo mu kirundi cyiza. Bududu. Ubunyundo. Yes, tugiye muri show ya D1 Mr. Stark. Yakoze indirimbo nyinshi zabaye hit gushika kuno munsi nta ndirimbo yiwe itazwi muri bene Burundi bene gihugu. Byanku byanye. Uko tubizi, tubivuga uko tubizi. Cyera murazi ko nahengama. Rana turi mu modoka turi kumwe. Agiye muri show agenda twaye mu DJ. Ibya bindi bavuga ati mwabahungu mwegana mu gihugu cy'u Rwanda. Genda mutwaye mu DJ. Kumwe na DJ Nshuti. Ariko akabari numva ngo barakabomoye hari yanye kuri Nuzenya Bora Beach. Ubusinza hari voila. Umuntu yashaka gutanga akazi ntagatanye. Barabomoye. Muzungu baramwirukanye. Yes, turiko turacerera ahantu bita Makamba. Iki kinata murakibona ugifise ni wa muntu misitaki tatizo na mapenzi. Mwamubonye bamwita D1 iruhande bari kumwe na New Face Nobwirirwa nkaburara je ngatungwa ni jambo jimana mumbarize sha ubundi jambo tunga umuntu gatungwa ni jambo jimana ngo ariko mufise mani ngafise umudemo mani ngo waramufise Mr. Tag Kitatizo na mapenzi D1 neza na neza tugira dushike ahantu bita mu Rumonge kuri centre. Ariko ibarabara twaciyemwo indirimbo yawe abanyokuru abamwe tita batamakazi basogokuru n'abana indirimbo bagoma bavutse gushika naho uvuga ati none indirimbo burya yageze ino wavyakiriye gute nka D1 kuva muri Iteka Music? Byanyoheye sana kuburyo bashira umengano nagura ga champagne no musacaraga ukacukare kora nka wa wundi ati njo byangu ushakiye kwinywera ugwagwa nke. Yes, uko biri kose tugiye muri show neza na neza hano bita Imabanda for the first time uperforminga Makamba mu Rumonge wara performinze ugaragaje kuraba abantu bo mu Rumonge n'abantu b'Imakamba tetetere bagomba kumera cyo kimwe. Rero umunsi ndakeka umunsi biza kuba umuriro kora yuko song Starky abanyarumonge n'abanyamakamba baravyumva cyane barumva cyane Igiswahili barakoreye akantu kabo rero urumva yuko ewana karibu umuntu wese ari hafi nyere hafi mu reka tuvuge Makamba muraze kabisa turyoherwa umunsi gonna be fire more than fire. Turi muri vlog iki kiganiro bisaba ko tuba open. Ego utarazi Makamba udukuru harumva twi Makamba reka tuvuge basi turi kwishura rige batubwira ati Makamba bakunda utubu wajenza amakuru y'imwaro man imwaro yese imwaro nguteye icyasha hejuru gusha ariko no kumagara twaciye kumagara hari ahantu twize muri ente ariko bavuga kumagara hapfa y'ibintu by'uburobe abanyesho twigana amafi abanyesho twigana bavine bavuga ndacho bagatewana munza n'uburobe nabujya bwonyene man bujya bwonyene basanga nyene karandyohera man unabo ciya amazi sindi gucaba ariko umuntu yarakugiriye neza yagukuye mu Kayanza gaca gutwara mu bantu bazi uburobe nase nguri yarimbe umunsi yakujanye cyo ngo ewa uko yagiye mu abwita ubugari wewe ngo n'ubugari maraza Yes, hariya neza neza Nyanzarake ndazino bazoba bari Makamba centre no bazoba bari neza na neza naho tugiye no bazoba bari bitegure gutega my brother. Ewa jewe no munsi kabisa no munsi ariko ndikunda maniga yanje tumeze fresh team tumeze fresh DJ Chuti on the mix wowe ugenda umwitwariye gana mutwaye nibazo gushiramwe suwe twumve man turakibuka Chupagira we hejuru niba nawe suwe no we ndrabyamirije D1 yavuze ati jewe ebana nza nditwara DJ DJ ameze nka nuzeya urundi ameze nka
mujye mugondekwa gute nka Filipita ndamufise yabinkoreye kuvuga munsi naciye mvuga ati no never in my life none ni wamuvuga se byaba bitwaye ni Zenobino man Zenobino urumva rero navuga ati kabikemure man ubundi sawa nicyo gituma fresh yes uko biri kose n'intambwe ku yindi D1 agenda aratera kubera ko indirimbo zose usohora mu barundi usanga zirimo nubwo hari abapinga ariko abari heza yazukino ino reka turi neza na neza ino twashyize mu rumonge manager ni wazi cyane yes ubundi umuziki w'u Burundi ndabona uri kuratera imbere muriko murakora cyane turiko tubona abaririmbyi basohoka nawe warafashe rutema ikirere uri muri babandi avuga ati ndafashe rutema ikirere bakubajije ati ni kangahe karakugora guharura kubera kamaze kuba kenshi ariko ubushize wagiye ugwaye ego turagiye turi mu modoka turiko twerekeza ahantu bita mu mabanda mbwa tugeze haraka kaburimbi kameze neza tugiye Makamba muri show ya D1 for the first time tuji Makamba dukora akantu bita akavloge gato ako nagaci tushiramo sitaci atukataci yes neza turi mu rugendo twerekereza ahantu bita Makamba mu mabanda murazi kuvyabaye ku nshuti zacu DJ Nshuti yavuze ati jewe kwa D1 zoba turi kumwe mugabo yawe hejuru niba nawe suwejo urahumbasha urazi uraza akabare aho ukoreramo ko bakugaye umuzungu bamwiruka nasabye akazi bora beach kandi bora beach irakunda bigeme cyane turi kumwe na D1 right now kuva muri Iteka Music turi kumwe n'uwo bita New Face ngo yotuma girana ngo yotuma burara ngakwe buri ngo yo burara kubera inkumi ewa Mr. Itatizo na mapenzi wewe utenye kurimba urukundo nje naruvuye wewe barenda rurimo sawa usigara muze muri byago wewe kugira urupfemwo byakugendeye gute je narababajwe nyene nahoze ndi umwana mwiza nahindu nabisi nahoze mfise urukundo rwansigiye ibikomere ibyo byose murabizi hanyuma nahoze nanga cyo cyangiranje ikigwaho neyo wanje usanga bagira bambwire reka turi muri vlog usanga bagira bambwira ati rego ranzanira uburobe ino burahari man Tony ufise ikibazo gikiga muhungu uko turaje Makamba Tony tukuzanira uburobe mu telefone man mu telefone none je no mamagara gute je niko ndigira Makamba tukikwa abo yigaye wanye indira turasubira ndiko ndakora ka kitna grief bwana yes kitna grief turi kumwe na D1 ku nshuro ya mbere yaregereye Makamba kweri turinjiye Makamba man twaca ahantu badanaza ibintu by'uburobe imyembe nari nyama nziza man nari nyama ariko nshuti ngo munda namerewe neza nshuti yes turi kumwe na Budi Boy hariya ani Budi kandi ngo ni muri wabo man bana tugiye iwabo tugiye tumutanye yagize komande yes Diwane gusa jewe umuziki wawe aho twaciye wose kuba wagira uravuga kabisa na baguma bawuvuze je ndashimiye abarundi bose kabisa you know abarundi bose abakora mu studio bavuza umuziki w'u Burundi D1 aprenga umuziki wacu ni fresh kabisa aba DJ bagerageza nabo bizogenda fresh you have to play my music always bro ariko ejo arabaye akantu kwa Christopher kameze gute ntuzi ko we love music bari basi kuja kuririmba ngo babanse ko baririmba live ni bya bindi byakuba ko cyagiye ngo nta live haba kandi Ice akaca yivutura byo ndavyibuka nabyo byabaye ejo kuri nuzenya we love music bavuze ati twe nituja kuri stage tutakoze live mgawe ikintu cyambabaje nuko bayigi mu nyuma barabemereye muga live nasanze bari gutuma bakubita playback bakoze mu nyuma namenya bro office kuryoherwa nabada kuryoherwa oya none uzi playback rega aragaragara
uca kutagiye bandi bakaryoherwa man turi muri rya barabara ryo mu Rumonge kashe mu barabara riri man ariko tuvuye heza iri nyine bazorikora tuvuye ahantu heza iri barabara rya Rumonge kweli twacana Yes, my people from Buta, Star TV. Now we are in Makamba and we ta Mumabanda. Tukadusubire BJ Bujumbura. Aha. Chuti umuhungu birukanye kuri Orabora barayibomoye. Yes, I'm start the ship now turi muri urabona ko tugira twisubirira Bujumbura. Yana twanyoye. Nanabifurize nabona Nziza. Uyu muhungu umuntu acamenye wabo nini? Mwamubonye. Manager the big boss. Yeah. Manager the big boss. Amateka FM. Yo. Yes, tugira dusubire mu rugo I Bujumbura. D1, come on man. Here. Iyi modoka ni yatembereje D1 I Bujumbura hose. Nasara imani rega. Yo man, how are you? hata kantu waguze ko nyine kuri stage niko katumisa Ewa nakaya kantu konyene ngese. kumbe sijya bose kabisa. Yeah, we are fine. We the praise here. Good praise, you know, special one in the country. Yeah, how do you feel, my bro? I feel like I'm gonna be back to my country, my town. You know, man? Bimeze gute se wabonye gute abanyamagamba? Yeah, Makamba na hantu heza cyane rwose bakunda music. They like all my songs and I really appreciate the love. Kujya munsi. You know, sinzi kunovuga. Tuya twisubire Bujumbura abakonzi ba Star TV babwiye iki? Ngiye Bujumbura, ngiye kongera kushaka inguvu. You know, Stark is a big song, is a big thing in the town, in the country, worldwide. You know, ngiye kuba bindi. Ndione yari yaje kuba mu motora mu mabanda. Umba kubona sara imani. Man, mbe nikiyato gihenze. Yeah, cyari yarenze man. From the Ubundi no kumunokesha. Ubona? Ndabona ibintu ari good. Very fresh sana. Yeah. This means money. The money. Akon turafungura men, tusubire inyuma kunyene. New face. No bwirigwa. Nkaburara. Yes, turi ngaha. Turi ku hotel nziza cyane. Iyo hotel ni muvye yatureze. Tukiri ku ishuri. Eho bitavye birahisha. Man. Twajyamye ariko we natiro waronse men je nasinze kujya ku kibogo. Basinze nk'igiti man, ndasigaye ndibaza ati wanyweye iki wewe. Je byase ko sinzira ko muzikora mwinshi. Yego anyway, yakoze kuba cyiza cyane gose nyakuba akazi. Jamje. Yo cyane. Yagwaye ni modoka nziza men bagutemberejemo. Wari modoka atembereye. Mwaza kubona utu video ndaza kutubereka. Imodoka irarenze man none uzayigura ryari? Imodoka. Ndi musayima abuje ndayiko. Sibyo none. Ariko nzokagura. Inafata kanoti. Zuguri imodoka.
Okay, abanyamakamba rero mu kubasezera tubwire gute? Ubundi tuko turagenda tutwitaye Bujumbura. Abanyamakamba ndabwiye yuko very soon na be back kuko narakunze this place. Ngari hari ukuntu binjira kuri stage n'urudaje ukabona ngo avuga ati nagira umuco ko. Did I music? Barakunda umuziki man. Barakunda umuziki kandi DJ hari abana bari bamukunze baguma bavuga ati DJ warabura yaho kini picha gute dore muri vlog arukuna abana baguma baza kumugwanira birakaba nkuko mubivuze birakaba bazamwanira 2024 dreams is that isimwe muyifuza nkuko mubivuze 2024 imana guha abana mu ngwanire ndake abana looking for money. Hey, uko busy na kazi bro. New face yana natse numvururi nibere muri chambre no bwirirwa umujama yashitse hariya nabaze gushika New face, how do you feel to go somewhere with the big man, the big manager, D1, the big boss? I feel so good, Mr. Munyuka. I thank God, just I'm good. I'm happy to begin a new fucking year, bro. With my brother, it was so amazing. I think we're gonna be back here right now. Maybe Carbres, Makamba's boys, Makamba's guys. Yes, bro. Yo, when you go somewhere with this man, niya chaki numukuraho. This is my big brother, like you know, as turi nko muri show ni cyayi kintu ukunda kumusoma ko cyane ukavuga ati this man nkuko usanzwe ukora umuntu wa mbere ngaha adosha amashow turiga ibintu byinshi cyane guca kuri umu big brother arabizi cyane ese kuri stage muri ariko ngo ni muremure man ni mugufi muri 2024 turako muri mu byakoresha po ndashaka Fucking brother man. murare yambaye cyambaye kirato kirahenze man ubundi impano ntirabure $100 uretse ikintu cyiza imana nuko mu gutanga impano itarawureba kweri man iyo aba yaraburebure cyo bujya mbandi manager urano kuno ndeha ngerariya ku mabati Ari muri muremure man. ni dread zakesi Nicyato ambaye muri dread. je numashaka kumenya ku ruhande rwose new face is the new generation now ndiri kumwe na D1 kuva muri Iteka Music D1 muri 2024 ugiye kudukorera iki ugiye kuduha ibiki 2024 my plan is big. Kuvuga just a big plan bro. Bafate guhera kuri stack, you know, the quality. ariko amashoba ahora bakwima ahubwo dayibine nonza kubona neza Bro, I don't care man. dayibine nonza kubona neza I don't care. niba kwima amashow nuzoswa ku I don't care man. Amashow tuzoyakora. Anytime. kandi ubusigagwe na n'umu DJ nshuti Ubu naripanze ndi fresh kabisa. Naripa. si bya bindi Hey, DJ Joe. si bya bindi bakuvugiriza nabi none bamwe bavuga bariko bavuza indirimbo ngo ni bwaca nzoduga DJ anaitwa Chuti. wagwa Chuti, yo how are you? Now we can talk English now. There is no problem. It's fine. It's Are you okay? But he's drunk and down. He's drunk. He like it to drink. wake up Ubundi nyene unyoye numererwa neza. Fucking drunk. baje mu gatondo mugabo je ndavyutse izo nzoga narenda zi Ubatashaka? Iki kintu kimugwa DJ. Inzoga zikontrola. Za gukontrola zikutwara. mugabo izo iporo rishitse Ndabishiramo turi muri vlog kuri Ruzenya. Ni vlog sikiganiro. Yo, urazi gituma zikontrola wakoranye kubera yanyoye aramenya guha abantu kabisa arazikontrola kabisa zibijanye abantu b'imakamba yaje mu ijoro inzoba cyo kuraba yacaca abantu b'imakamba Ndabye neza mano mutima nakandabye nabi ko Makamba fika saa moya kandi wowe wabahaye umuziki sha after party after party niho bafata kanoti yeah bazokwita muzama okay mbwira umuziki ngo bishitse pastor Mbaya haga kaza muri pastor kuravuza indirimbo bavuza gatamba
Inde muntu kuzaga Pastor Mbayaha. Iga boro yitwa gutege. Abo bana babandi mujya. Ngiye kurya umwana, ngiye kurya umwana. Yo itamba. Bani ndimira hari. Urumva Mbayaha akaca atambaye kuri Oya bo imbiriza si. Shaki yo utamba. Ni impanuro baba ariko barabwira abo bana babandi mujya. N'abanyubuca baba abakonese. Akantu uvuze burya kagakenewe. Muri piste. Mugabo nivyo hagiye ugira ikintu umuntu abakigukorera kirakubabaza. Man. Kajya kanumva ko Uziko abahungu baje mu bakobwa cyane. Iyo bahashikiriwe bashiki babo urazi kuntu babakubita ubuhiri ni ngoma. yego man. ufise mushikawe ga. Bareke wowe uri kuragenda kuba abandi bareke nabone abahushu. Urafise mushikawe. Baragiye bose kubagabo. Bagiye bose kuba. Oh yache n'umuntu muzima. Yes, wakunzi wa starting by Makamba. You see me? The star boy, the sheep. Support everybody in our country. Yo wagwan. Turi neza na neza Makamba. Ahantu bita mu mabanda. Show yageze neza cyane, yageze fresh. Nanje twari kombra bizi. And to support everybody. Turi kumwe na new face. Wagwan. Turi kumwe na DJ Chuti, Budi, turi kumwe na manager Beso. Ebana yanyemereye umukeke ubundi naho ndagenda twasubira inyuma turaza kumuta. So, afisi dendo ngana guca ndavuze ati munayazaje nambazo erega ikintu gishaje kirapfa. Ora kene gisaze. So nasaraye kubera ko nari mu bikorwa byinshi cyane uko biri kose reka ndabifurize umwaka mushasha mwiza, umwaka w'iterambere mu bikorwa byiza wo kuronka buri kintu cyose mwifuza mu buzima bwanyu bwa misi yose. No guhunga satani kubera ko satani aradukoresha ariko natuzoshobora kumukoresha. Ntagonza ninyi umuntu ahubwo nifuze ko ibintu byanje bizogenda neza. All right. Tunarudia kwetu sasa. Hapa tunarudia kwetu. Yama. Zumbura. Bro, ile aya ni kitu gani? Hari. Yo kulize kuri Hali ni Makamba. Kumbe ni kure basha. Cha kibuga cha Riverian. Oya gusa. Usitani bari ya mbona? Arara mbona ni sawa. Injira mu mapiste. Mu mapiste. Hari ya mungu hari abana bita bo mu giti. Iya nzumari yanze rarenze. Hari. Uriye nshaka ko tunaramukanye. Makamba hii. Ni muhimu. Ndashonje kandi. Nenda yuko arateka Sandrine. Makamba boy. Okay, ndahaciye mugabo sininjira indani aho. Ex? Of course. Ayo chaguha kabisa. Hano bwana nikuchukua muzungu. Amaye kamwe nyine ndakanya. Nataka kutuye. None naho urazibuja. Tugeze mu Rutana rero. Tuko tuva Makamba yo tuvuye tugeze mu Rutana. Ngo turaza gucana intwaro. Bari bakoze basosuma. Yakarije baba. Urutofu. Kiriho kiraro. Bari babahaye ibyo bariko baruba bakamuragirane hari. Ukuze gute? Hoteli nkuru yaba abaguzwe yenge isigaye. Bayica kamona. Usigaye nubwo bari kuyagira bagatwengo kagwiye. Ngo ni korosi ndake. Yabura n'umunyabutinga ngo yave mwamenye ngo azbari ngaha. Zibaciye ngaha. Yadafise amenye imbere. Nubwo ativuga umufundi zo kwemerera. Ntabyo mvuze ariko. Yari mu jamwinyura. Ubwo ativuga sigisi. Abanyarutana rero amenyo yabo yahereye hanyine. Ayimbere abiri ni korosi. Ayimbere abiri. Ayimbere abiri yo. Ayimbere abiri atakinyo twotoraga. Yewe sekatura sekandore. Ari kugisha kuri wowe. Nibaze baraseka none azirebere. Frigiti. Chama ngo frigiti. Kaka mashine ka. Alaga kifata guca ati. Ukina ngo mbwese frigiti. Frigiti. Kwanza kuzibira nasore nebuzo. Frigiti. Abanyarutana none kandi mu Rutana n'amasho akunda kubera. Ega usanga indirimbo za Diwani mu kuziririmba bakoze remix. Bazikorera remix. Bakazaragira face. Umugabo abona abantu
ntamenye bayaherenga abakomeye bo barabishika oh ahantu abisinzi gonda hano hari mu mateka y'igitabo cyo mambo mame arorosho genda araryoshe afise udukorosi tukoroheje mana haranyera araryoshe genda genda mu ifyeri ndake ash Noma. Tirigitire. Rutana. Yaje turakora taxi henga. Ari turinje. Rutana. Iwa nagura mapoka y'amanyara. Oya nisize ndo mwamenga. Sogara. Uje mu Rutana. nicaye imbere Mungu wangu unatezuri muri no piste nakeze nabaenda kitu cyane kandi Tabora sawa Tabora ndio kwenye usome yako una mchua wewe hapo ndani ya gari Madrid ikaonekana kwamba anaweza kanielewa D1 Madrid manyimbo nisitaki tatizo na lolote au na mapenzi nisitaki tatizo na mapenzi nisitaki tatizo na mapenzi ila mapenzi nayo yaacha naweza vikawa hiyo uko na sheria sheria unaishi wote mnyumba moja tunaishi wote tufanye nyumba moja bila golani lolote au watu kitu gani siku haiwezi pita utafanya sheria wako musi tashobora utakoreye sheria wako chini kaonekana kwamba nilitaka tu misi yose utaona bana nikiona nikijifikiria tu naweza nikakuzeeheze ndio huko ila nikijifikiri lakini nisipojifikiri na hapo na nyamaza nakaa nyamaza asante nashukuru sana poa kuwa na ziara njema ndugu sana fresh uko sawa na kile uchunge utunyonya twarushe tuvuye Bujumbura kamaze gushika Buja iyo fesa yaruhukije turacagenda mwana sikumva mu kindi gihugu ndake thanks Baba Lord all right we are now in town